ndakeneye wowe ushobora kuba ufite ibibazo by'iwawe ariko nabyo mfite ibibazo by'ubuzima bw'umugore wacu nimba ntafise amafaranga miliyoni 20 umugore wanje arasiga ubuzima ndagusabye reka ntware aya mafaranga nimba ari ayawe nzoja kugaruka Wow. Lago maru na musi watanshimye Beno kuri biraryoshe cyane. bebe ubiko ubuzima tubayemo ko buri kose icyo turonse turagisangira Ndabona. sasheni waruti ko twebwe ko turuta ababa muri byiganzo nziza ababa nyine mu buzima bwiza Ndabizi. ko mbona turabaruta Ubundi. urumva baje babanye bo ngaho nyine bashwana iki Nta mahoro baba bafise. mwiganzo babamo Ayitorere wawe. Ninasho gituma ndayikunda cyane. Bero w'agaciro ku buzima bwanjye. Kandi Imana yarakoze ko yarampaye umugore mwiza nkawe. Ndizera ko kuri inoze nije mugabo wa mbere afite umugore mwiza azi guteka. nawe mubimvira misi yose Kandi azi gutanga care. Uraraba hajya kuri ujya mu banyi wacu urabona ko atashobabuze. Mugabo amari mu nduru voto. Jeni kinaje murambona Oriyo. Twake turaronka akajumbu tukakishimira tukakajya mu mahoro mu munezero. Akira cyagenda kwitamikira. Hamabe. Aba nkuko twama twisangiza twenyene. Acatekereje no muzungu wacu. kubazoza Uraza umunsi twibaroso. Umwana wacu tukamumwibaruka neza tukamubona fresh ngaho. Nzomukorera ibintu kuburyo nawe nyine azotanga. Niwe mwana wa mbere azovuga ko afite umupapa mwiza mukunda cyane mutaye. kandi azoba ari n'ifura Voilà, ntubizi. Tuje twiyaranje tumuteteshe. Tutisha gose. sasheri barakunda kuvuga ati ngo uyu udekesheje umwana cyacu bikivuga Cyakumbira ko mwana wanje bikigugu nta n'isoni. Umwana wanje adoca ubwenge nka nyina. Bebe. turi abana babiri rero urankuye mu mutima. Jeni nawe ukuyemwo wenyine umugabo wanje. Aha nyine cyane narinze ngo karabaye neze ko hageze ko twibaruka. Oh no kugira. Nshaka turi senda gufye ni. Oya basize urapfunguza byibuze no kuri uzonyica. Mama we. Ya, leta imigereshe. Karante yimugire ku kaboko.
karavurugana magakinagira munda kavurugana nka nyina yagenda vurugana ntabwo ngene baruhuye umutima umviriza ariko arumvise se wiwe tuzokitwa nde tuzoritora tuzokita kabibi kabibi tuzokita nde tuzoritora none turacavyiyumvira ariko be uzi n'ukutima urazokora kuzura kunguza arabana karasiyo nashinda gaje ntabwo nyine no babisize hariya sinari nkikibuka yuko hari n'utuntu nje nzanye mbanye umukenyezi wanje kabaye kinire vugu sakora umugabo witawe urabizi reka nta mugabo afise umugore mwiza nka je mwihe gisagara ca Bujumbura bana naje no kuri Kimana ndashima kuri Imana yamuha umugore mwiza nkawe nize kata mugabo atumye umugore mwiza mu Burundi yacu no kuri Kimana wowe ndo namba moja. I love you so much bebe. Nakupenda sana. Ciao, wewe wapi kweli? Mama wewe. Naenda kukimbia. Nakogira kari kana pumba gaini. Shirire pumba basi. Ikintu womenya cyo nakubwiye yuko bidashoboka. Ubu wewe urashobora kunyicarika ahantu hamwe ngo ugomba kumanura ngo hari icyo ugomba kumbwira. Wewe ndakubwiye ukuri nta kintu gihari wewe ushobora kumanura wewe. Ariko shenge wari ukwiye kunyumviriza nanje nk'umugore wawe ukampereza agaciro nk'umugore mu rugo. Nanje ndafise ivyo twaza turatererana ivyiyumviro. Wewe urashobora kumanura jewe. Urumva ugomba kuvuga yuko amashure nize yabaye imfagusa. Amashure nize yabaye imfagusa. Wowe ugomba kunyicarika wowe umanure jewe. Hari ubwenge usumba. Ariko wa mushinga nawe wanje amashure siyo yubaka. Mu rugo kubaka nukumvikana. Tutumvikana nkuko nta kintu tuzoheza ngo dushikeko. Umviriza ndakubwira. Wowe waje ngaha usanga kila kintu cyose cyuzuye. Ibintu byose wasanze ngaha byuzuye. Hanyuma ushaka kunegeka ku bintu byanje jewe. Umviriza ndakubwira. Wowe gusa ikintu ushoboye ni kuvyara gusa. Kuvyara. N'undi munsi ntuzosubire. Urabona yuko inda isigaje ukunze kumenya umusoko w'amavuko. Kugeza kuno mwanya nta n'ikintu na kimwe turagura muri nonzo cicirirwa umwana. Sheri njye nanjye nzoseruka mu bandi bavyeyi ngo ngiye kuvyara atani ikintu na kimwe ntari kwa muganga. Ivyo ndavyumvira ko n'ubwenge bugatakara.
be ibyo uvuga ndiko ndabyumva kandi ndagutahura cyane be urazi ko atasho ntokora kugira ngo mbashe gutuma umutima wawe wishima be ndiko ndirukanga uburyo bwose bushoboka ndiko ndaca ku biti no ku mabuye kugira ngo ndere ko noronka ibyo uzoshobora gukoresha kugira ngo wibaho kumwe n'abawe be icyo no gusaba nuko wonsengera Imana ndagusengera ijoro n'umurango nta munsi n'umwe nigera siba kugusengera gusa naho byiyumvireko sinagenda kwa muganga atana kimwe ntwaye kandi byitwa ngo ni umwana wa mbere nta kintu na kimwe turagura ngaha muri ino nzu niki twaba twarashoboye ku Mana kugira ibyo turiko turakora byose ntibiciyemo no ntutere imyikomo Imana kuko Imana yakoze ibi byose ufise umugambi wayo mbere biriko birambabaza cyane igihe nshobora kuba nicaye ahantu nkakwiyumviraho cyane nkibaza uburyo uzohava uturukira imbere y'abandi ntararonka ikintu nawe uzogenda utwaye kwa muganga nk'abandi bavyeyi nkumva agahinda mu mutima wanje cyane be reka dushimire Imana iyo yatumye iduhereza uno mwana ndetse izoduha n'ibindi ni nta kimunanira reka dushire Imana imbere amaganya yacu n'amarira yakirikira yumva gusa mbina misi urondera uzi yuko hari icyo uri kuronderera mu nzu turonderera umwana wacu turashaka kuzomwakira neza hano mu kiza ndagukunda cyane bye
nagiye kubitari bibi sawa ndaje Sheri kumbe ngo nimeze neza wagutse ikibazo kimeze gute Miliyoni 200. Yes. Niyo mahera turiko turishuzwa uri mwanya nino saha. Yego. Kandi bivugwa yuko amafaranga miliyoni 200 atabonetse. Ubutunzi bwacu bwo bace bagufata. Ariko Sheri, ibi byose ni kubera utampereza umwanya wo kuganira nawe.
niho mpereje agaciro nk'umugore wawe uko bikenewe. Ntiwigeze umpa umwanya ngo tuyage ibijyanye n'iby'urugo. Ibintu byose ntibiba byarabaye, nk'aya mahera yose yakoze iki? Aya mahera yose yakoze iki ko atana kimwe yigeze umbwira? Naragusabye kenshi ngo tuyage kugira ngo ndagutere ibyiyumviro nk'umufasha wawe, ariko ntiwigeze umpereza umwanya. Raba ibikurikira. Kinabuze cyo. Kuri konti n'amahera ufite isoko amahera. Muri konti mfise amafaranga atarenga miliyoni 200. Bisigura yuko ayo mafaranga ndayatanze, nta kindi twaba dusigaranye. Amafaranga twaba dusigaranye. Ariko she aho kugira ngo dutakaze ibindi bintu byose, watuma wemera ugatanga ayo mafaranga ari kuri konti, kuko nibaramuka badutwaye inzu tubamo tuzasubira kuronka aho tuba. Ndakungenewe waja gutora ayo ari kuri konti aba ari utanga kugira ngo tubandanye dufise aho tuba. Hasigaye tuzorondera ibindi, ariko ikimenya mukuru dufise ahantu tuba. Okay. Ivyo bisaba yuko ejo mu gatondo tugenda kuyarutira. Namahoro. Yego. Ni wari umugabo ujya mukobwa ujya mugore bazanye ngaha afise imbanyi? Ni umugabo we. Okay. Hama ku bipimo byakozwe twakoze ibishoboye byose muri no mwanya umugore wawe ameze neza. Yego, merci docteur. Ariko hari akabazo kamwe, kana ako kabazo kamwe niko nyine ari nambano izo ngwara. Dr. Nakabaza ni doctor. Nuko umugore wawe twamupimye twemera byose umenye yuko imbura umugabo wiwe, umugabo atezwa kuba umugabo mu rugo. Yego. Atezwa kuba umugabo mu rugo, utegeza gupambana ibishoboka byose ubona umugore wawe ari muzima. Umugore wawe twamupimye usanga agwaye ingwara imwe yitwa Resiste Bricone. Iyo ngwara ni ingwara turavya mu Burundi ku baganga bafise ubuhinga bwinshi mu Burundi. Nta muganga n'umwe afise ububasha bwo kuvura iyo ngwara. Rero iyo ngwara twaravye uburyo bushobora gutwara kugira ingwara ikire, twasanze bwababa mu miliyoni 20. Doctor, angahe
twaravye dusanga ni miliyoni 20